Turabahaye ikaze mwese abakunzi mukunda ivyigwa vy'abagorozi bigisha ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi bwiteguza abantu kuzosanganira Yesu nk'uko Yohana Umubatizi yabikora. Muri kumwe na Ntirampiba Trifoni, tugiye kuraba mbega abakiriho nabo baraciga urubanza. Yego cane, igihe Yesu azozira ntazosanga abantu bose barapfuye. Abo twagiye turigana twarabonye urubanza rw'abapfuye, twarabonye ko imanza zahereye mu bapfuye, ariko Yesu azoza hariho abandi bakiri bazima. Ubwo azoza rero hariho abandi bakiri bazima, nabo bakiri bazima nabo bose ntibazoja mw'ijuru. Hariho abazokwemerwa abandi ntibemerwe. Ni ukuvuga yuko ubu unye urubanza rurimo amadosiye ariko arasuzuma. Muzosoma muri Ezekiyeli 4:9. Ubwo Imana yabwira uri ku marayika ngo agende ngo azunguruke mu bantu, ab'Imana bashireko ikimenyetso cabo. Mu nyuma tumba ngo mugende murimbure. Ni ukuvuga ubu amadosiye ariko arasuzuma nk'uko twagiye tuvyandika. Iyo dosiye yawe rero ishikiriwe ntabwo ubimenya, ariko dosiye wishikiriwe ni ucupfa. Ubandanya uriho kandi urubanza bararuguciriye. Ni nka kurya umuntu aja kuburana, urubanza rukaja mu mwiherero, ntabazi ngo yaratsinzwe canke yaratsinze, ariko urubanza rwo ruba rwaraciwe. No mw'ijuru rero amadosiye amwe arashikirwa, agashirwa ku ruhande akubikwa kuko yahejeje gucibwa, bakabandanya baca iz'abandi zitarashikirwa, ariko abandi nabo hariya zaraciwe. Ni ukuvuga rero ubu abakiriho imanza zabo abagororotsi bashirwako ikimenyetso c'Imana. Nimwasoma Ezekiyeli 20:20 yabwiwe ngo isabato nico kimenyetso c'Imana. Bitavuze ngo abubahiriza isabato bose bazoja mw'ijuru. Oya, ntibazoja mw'ijuru. Yakobo yavuze neza ngo amategeko y'Imana wishe rimwe uba wishe yose. Ububahirije isabato gusa rero akagira irindi tegeko rimwe yica, nawe ntabwo ashirwako ikimenyetso c'Imana. Habana gatoya, habana gato. Hanyuma igitandukanije rero n'ikimenyetso c'Imana hari ikimenyetso c'igikoko ca Satani. Ni ukuvuga abantu bazi isabato canke base kuyimenya n'inkana bakavyirengagiza, bakabandanya bubahiriza uwundi musi atari umusi w'isabato ishikwa ku musi abantu bita samedi. Uno musi abo bashirwaho ikimenyetso c'igikoko. Ni ukuvuga nibatihana bagize umwaku, dosiye zabo zigashikirwa mu bwenge bwabo no mu bikorwa vyabo, bazi ukundi musi atari kuwa wa gatandatu ariyo sabato Imana yicaguriye, barihitiyemo ubundi musi bakavuga ngo ni umunsi w'Imana wejejwe, atari wo. Abo bantu bashirwa ku ikimenyetso c'igikoko. Ni ukuvuga bazoja ibubamfu, abashirwa ku ikimenyetso c'Imana bazoja iburyo nkizo ntama. Rero abo nabo nk'uko abandi bose twagiye tubibona basuzumirwa muri vya bitabo nyene bitatu, ic'urwibutso, icandikwamwo ivyaha, bakongera bagasuzumirwa mu gitabo c'ubugingo, bakongera amategeko agasuzumwa, hagasuzumwa n'ibikorwa bakora. Yakobo nk'uko twabivuze yaravuze ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Bisaba yuko nk'uko Yesu nawe yizera se akaza mw'isi akorera ibyiza, akiza, avura, ahanura, aremesha, ibyo bikorwa dutegerezwa kubikora. Rero muri ubu buzima dukenera kubaho, dutegerezwa gukora ibikorwa by'ugira neza dukorera abandi, ibikorwa bijanye n'amategeko. Ngira murazi yuko ajya amategeko ane ya mbere atujana kubaha Imana, amategeko 6 akurikira atwereka ubucuti, imibaniranire myiza hagati y'abantu natwe. Rero urukundo nico kintu, niyo nzahabu izotuma bemerwa n'ijuru. Yaranavuze ati urukundo rufukafuka ivyaha vyinshi. Bisaba rero iyi sabato tuyubahirize, ariko n'andi mategeko tuyubaha. Nuko rero umuntu akwiye kwiyubara cyane kugira ngo dosiye yiwe idashikirwa, yibereye mu bunenganenzi, yibereye mu myisi, ari mw'isi irakunda, ugasanga ivy'isi bifise ikibanza kirekire gusumba ikibanza c'Imana. Nk'ubu ndabaha akarorero, amasaha 8 yo gukora ivy'iwacu, kuko mugiye gusoma mu itegeko ry'umunani havuga ngo imisi 6 mukora ibikorwa vyanyu. Ayo masaha dutegerezwa gukora ibikorwa vyacu. Ayandi masaha 8 tutegerezwa kuba turiko dukora ibikorwa vy'Imana. Ayandi masaha 8 dutegerezwa kuruhurira umubiri kugira ngo wongere wisanure, ibimeze nabi bivemo imeze neza, umubiri wose impagarike yacu yongere yisanasane. None rero ivyo byose bizosuzumwa, ariyo mpamvu dukwiye kwiyubara
mu kugirane ubwo tukiriho tugifise amahirwe tutapfuye, tugifise amahirwe yo kongera kwiyunga n'Imana, twongere twiyunge n'Imana, twubaha amategeko nk'uko twayahawe, twongere dukora ibikorwa by'ubugira neza kugira ngo dosiye yacu niyashikirwa Imana izosange ibyaha twakoze twaravyihanye, duhagaze neza, amaraso Yesu Kristo adutsindanishirize, maze twandike mu gitabo c'ubugingo. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu.